bakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya gatandatu kwezi no kwa kane umwaka ni 2025 tukuma tubibutsa yuko uno munsi ariho hashobora gukorwa indege yarimwo president w'igihugu cy'u Burundi ndetse na president w'igihugu cy'u Rwanda ari nawo munsi genocide yatanguye mu gihugu cy'u Rwanda ariko sivyo nje tuyage ndafite amakuru menshi yo ku mirongo y'urugamba nje tuganiraho gato inkuru ndabazaniye nuko muri Karehe ibintu no munsi bitari vyoroshe na buke aho umuhari wa M23 witwaje ibigwanisho wa General Makenga watanye mu mitwe naba ba Wazalendo ibintu bikaba bitoroshe na buke byari ibintu bikomeye cyane mu misozi ya Karehe ariko nubwo byarimeze uko Wazalendo ntivyayibuje yuko ikomeza kwitwara neza nubwo hageze igihe bimera nk'ibigorana mugabo inkuru dufise nuko barose inguvu zivuye mu ngabo z'u Burundi bantu b'Imana M23 yongeye gutakaza abasirikare batari bakari navyo nje tugira ngo dusesangure cyo no umusesanguzi wacu ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina ndasaba wudukurikirana kugira utwereke yuko turi kumwe tutatamba twirorera kororera imitima muri commentaire cyangwa comment bivana n'ivyo ushaka mugabo ntugende utavuze kinyoni kigurutse kitavuze bacitwa icana mu nkunde rero manze mpikaze umusesanguzi wacu bwana musesanguzi ndakuramukije cyane ndakwifuriza umugoroba mwiza amahoro cyane bwana journaliste urakoze kundamutsa ego biriko biragenda neza ariko biragenda neza ngabo mwene gihugu ararusha kabisa ego reka ndamutse n'abadukurikiranye ndabipfurize kuguma baruranirwa barangize weekend neza nubwo yabaye prolonge ego nibaza ko mu Burundi no mu Rwanda ejo atabikorwa bihari sinzi ko mu Rwanda konje bayitanze mbwa mu Burundi wacu konje irahari kuko no tuzokwibuka umupresident wacu twabuze tutanse cyane gose yahitanywe na FPR inkotanyi aho abakora indege yari arimwo ari kumwe na mugenzi we yararongoye igihugu cy'u Rwanda ego sasa bwana journaliste ibintu biriko birafata iyindi ntumbero ego muri Karehe nkuko wabivuze habaye imigwano itoroshe ego kandi burya imigwano ntiyabaye muri Karehe gusa yabaye ahantu henshi twavuze ahantu uyu munsi twiriwe ku mbuga z'intambara twagiye mu misozi ya Uvira turakoroka muri plaine ya Ruzizi turekana abatasi bane baba M23 bafashwe bigiza bungere turagenda za Masisi turaja warikare ni henshi biriko biraboneka yuko rero aba Wazalendo na FRDC ego na FDNB bari mu kazi kose ego hari umuntu ashobora kwibaza ni kubera iki bari baribitse ego naho rankunda kuvuga bona journaliste ncumugani ngo barendegera ko zibidakogwa barendegera ko zibidakogwa ego cyane biraboneka yuko aba ba M23 na RDF bari barimenyereye ku buryo bibaza ko ari bo rugira bibaza ko ari bo bagira ibintu bakabigirura ego cyane mugabo biriko biraboneka yuko muri iyi misi ya nyuma bashitse ku isimbo y'inuma ego igikombe cabo baracujuje ubu rero cyatanguye guseseka cyane gose bwana journaliste naraja mu idonido ry'iyi migwano yabaye mu Karehe amakuru dufise yo muri Nyiragongo amakuru dufise na hano nyine muri Karehe ego amakuru dufise muri Bukavu na Goma nuko ubwoba ari bwinshi mu ba M23 na RDF ego bafise ubwoba butagira uko bungana kuko barara ntibuca ego babonye yuko uruhigi rwahindukiye babibonye bamaze kubona yuko mu materitoire nka yose ahantu bari bamaze kwigarurira uduce dutandukanye baguma bataka bariko barakubitwa buyoka reka nkoshi yamvugo yanyu ngo recto verso bari kuba kubitwa recto verso ubwoba bw'abarenze ku buryo n'agakaciye bikanga ego reka twinjire rero bwana journaliste muri Karehe muri Karehe
aba wazalendo batatse RDF na M23 byaboneka yuko aba ba M23 na RDF bari biteguriye bino bitero koko kuko ngo bagwanana ishavu ishavu kabisa ubu rero ngo nibo bari bisize ipiripiri basekuranye na wazalendo barasekurana wazalendo yasanze M23 yiteguye kabisa yiteguye barasekurana kabisa aho aba wazalendo bikoze kuri FDN bingize gutabara babona yuko bateza kwatsa amazi yaratangiye yaratangiye bari bageze mu yamira abagabo FDNB icirabanguka ija gutanga ramforo kuri wazalendo niho imigwano yacisa n'itore ntumbero kuko aba M23 baciye batakaza ibirindiro bari barimwo baciye batakaza ibirindiro bari barimwo ku makuru dufise nuko M23 atakaje ingabo 18 muri kuno gukozanya ko n'aba wazalendo hamwe n'aba FDNB baje kuza gutanga ramforo mu nyuma kuri kote ya wazalendo hariho babiri nabo nyene basize ubuzima n'abandi batandatu bakomeretse sasa bona journaliste ikintu ngomba kuvuga kuri bino bintu biraboneka yuko aba wazalendo iryo bavuze bagomba kurisohotsa iryo bavuze yuko batagomba guha gahengwe umu M23 batagomba guha gahengwe umu RDF kabisa bariko baravyerekana kuko mu mpande zose baguma benyegeza impande zose ibi rero ni ibintu bica bitanga icizere kandi ku bakongomani abakongomani baca babona yuko isaha yo gutabagwa yageze baca babona kandi yuko igihe cyo gucurwa bufuni na buhoro kiriko kirahera kuko mu minsi yahera twagomba twumva gusa M23 yafashaha naha yahafashe mugabo ubu ibitangazamakuru vyose umve ngo vyose na vya bindi biri mu kwaha kwa M23 na RDF uyu munsi biremeza yuko M23 yacitse intege cyane gose biremeza yuko M23 kabisa akayo kari ku musozo ibi rero bona journaliste je nk'umuntu ndiko ndakurikirana cyane iyi migwano ikirabira muri Kongo biraboneka yuko nka hamwe M23 itosubira guhindura umukenyuro kuko bigitangura je nakunda gusemera mvuga ati iyi turufu M23 iriko iratera iyi ntijya iriko ibafasha gusonga imbere mugabo hazogera igihe abo bagura bazohera basigare bahangana na bukuri nivyo biriko birabarera ubu bariko barahangana n'aba FRDC bukuri kankoresha iyo mvugo bamwe bariko bavuga ngo abapirate baravuye neza cyane bamwe bariko bavuga ngo FRDC ngo yoba yazanye inguvu kubera yama avantage president Tshisekedi yabaha nukuvuga twatumotivation president Tshisekedi yabahereza n'imiryango yabo ariko siko biri kuko batanguye kugira resistance president Tshisekedi atarabahereza tuno turusho aya ma avantage atarabemerera gusa aya ma avantage yoba yatumye mvuge gute baba determine gusumba kuko uribuka turafise amakuru y'igihe aba FRDC biruka burira ubwato bahunga atani imigwanira aba bahungira Karemi uravyibuka aho aba wazalendo babwiye bati nta problème twebwe ni mudusigira ibikoresho haba basi mwebwe mwigire ubu ivyo ntibikibaho ubu ntitucumva ngo mu FRDC yagize uko canke yagize kuriya nubwo akagambane nitwokomeza ko kaheze nubwo katarahera mugabo ku bice byinshi kwijana karagabanutse nukuvuga bagiye ku rugamba baba bazi ico bagiye gukora cyane gose aha rero twoca twerekana karorero muri Masisi
ahubwo naguciriyemo ubuho bigeze n'umugambane yoba ari mu mugambane byogorana cyane kugira yerekane ubwo bugambane nivyo kuna nyoro nkamenera bari karashigikira uruhande ruri kuracika intege kandi urazi yuko ushigikiye umuntu adafise inguvu barabatabirana babakubitira niko bimeze so nayo mvuze ngo ntanga karorero kuri noteka FRDC yiteye muri warikare ego je ku makuru natohoje ntaho nigeze numva FDNB yafashije muri ujya mutego ntaho nabyumvise nibo bokonye bonyine nta naho numvise wazarendo muri ujya mutego ahubwo nibaza yuko icatumye tunaronka najya amafoto abahora babaha karibo bakabaha n'intebe uno munsi nibo babatabiye icatumye ahubwo turonka najya amafoto yo ku rugamba ni kubera ba FDNB batari bari kuri tele nayo twari kuronka kuko bajya bagira ibanga ntangere ibintu bakora babikora mwibanga babikora bucece mugabo aya mafoto twaronse kubera ari FRDC atafoto ntacabaye berekane yuko uyu munsi bakoze amateka sasa bona journaliste niturambire abadukurikiranye nagomba nongere ko yuko ku makuru dufise muri Nyiragongo naho nyene ntibimeze neza uyu munsi ntibakoranye ko mugabo barabana yingwe birabonekana yuko tension iri hejuru ona cyane muri M23 ubwoba ni bwose acha twibutsa abantu yuko basabye abene gihugu yuko bohunga gutyo bikitwa yuko bahunze ubugizi bwa nabi exactement alors nibazaye kubona journaliste korangiza kino kiganiro cyo ngaha kandi nibazaye yuko tutogaruka ku rubuga rw'intambara nubwo amakuru akiri menshi ariko ntungi hari ikibazo c'amatsiko mfise kumbure abantu badukurikirana nabo bariko baracibaza umundi rumaka kanya kugira ngo bagende bona musesanguzi turi kumva cyane mu operation mesha ariko arakogwa hari ingabo z'u Burundi mu gihe tutahora tuzumva mu operation agiye atandukanye mbega ubwa mbere ko bataje mu operation ni kiye kibazo cari kihari mbega wowe uvuga kwiki bona journaliste twatanguye mu makuru yacu twatanguye kuvuga iby'ingabo za FDNB igihe M23 yagomba kwinjira muri Bukavu twaravuze yuko ingabo z'u Burundi zahawe itegeko ryo kuva mu birindiro bari barimwo haba muri Bukavu Kavumu indani no kibuga c'indege c'Ikavumu kandi twarekanye n'amafoto bariko baravayo baca baza kubaka urukuta hano muri Uvira muri plene ya Rusizi niho baje kubakira urukuta kandi abadukurikirana barabonye yuko umu M23 byamunaniye kuharengana inyuma yaho rero bona journaliste aba wazarendo niho baci bavuga yuko ngo imigwano bisa nkaho ariho igitangura cyane gose niko bavuze kuko aba M23 baraza bakiboma bakigunga ku rukuta bagasubira inyuma bahasize n'izindi ngabo gutyo abazarendo baca batangaza yuko imigwano bisa nkaho ariho igitangura igihe batangaza ayo majambo aba wazarendo na FDNB bari bakiri muri defense bari bakidefanda barazibira ntabwo bataka barazibira muga harabonetse ikirundo muko kuzibira barazibira no kuvuga M23 yaraza igatera bakayivuna urazi ko muri kaziba bya barasize batari bake aha za Kamanyora barasize batari bake ni henshi rero igihe batangarije yuko bagomba gukura mu birindiro byose aba M23 na RDF nico gihe twatangiye kumva ama attack yaba FRDC FDNB hamwe n'aba wazarendo bona journaliste byaravuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi biravugwa n'ibitangazamakuru byinshi yuko leta y'u Burundi yongeye ingabo mu gihugu ca Kongo cyane gose byaravuzwe kandi kuvaho aya makuru atanguye gusakarira kuvugwa niho twatanguye kumva
ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu ego twatuzizi muri Sud Kivu honyene byumvikana yuko rero harabaye kongera ingabo mu gihugu ca Kongo kandi uko kongera ingabo za FDNB mu gihugu ca Kongo nibaza yuko atakosa ryahabaye kuko kuba ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa mu gihugu ca Kongo leta y'u Burundi iravyemanga kuko baravyemeranije na leta ya Kongo yego cyane kandi bari mu gikorwa citeka mu gikorwa ciza nkuko bama babikora handi exactement rero aho batanguye kugaragarira niho novuga hatanguye kuboneka intege nke za RDF hamwe na M23 aho ndetse nabo bivugira ubwabo yuko ngo iyo hataba FDNB tuba twamaze gushika Kinshasa kera so rero nibaza yuko ingabo z'u Burundi muri Kongo ziriko zirakora ibikora inka kandi nibaza yuko n'abakongomani bazirikana ubwitange bano basirikare bariko barakora kuba rero imigwano yakomeye yabaye myinshi umwansi atariko arahabwa agahengwe ibi turabikesha abawazarendo ega n'abawazarendo bo mu yindi mice baraje gutanga ramforo twarerekanye ama video bariko baraza bavuye za Karemi bavuye n'ahandi baje gutanga ramforo hano muri Kivu nukuvuga rero iyi coalition y'abarundi FRDC na wazarendo yarigwije uko kwigwiza kwabo byagwije n'inguvu ku mwasi niyo mpamvu rero muri kino gihe umu RDF n'umu M23 batorewe kabisa bari mu yabira bari novuga barara ntibuca kuko baguma bazita umwanya n'umwanya akacu karagera. Asante sana bwana Musesanguza ariko mfise akabazo kamwe nubwo twaye kano kinini mutwihanganire ngira mbaza ikibazo umuntu asanzwe dukurikirana cyane yashoboye kumbaza ambaza ati mbega ko twama twumva ibitero simusiga amatake ariko arakogwa na wazalendo mbega nizoba ari ingabo z'u Burundi ziyakora bakareka kubishikiriza kubera banka gushira ibintu byabo ko karubanda. Bwana journaliste ingabo z'u Burundi yo zakoze mu operation turabimenya twatubizi cyane gose ntidushobora gufata igikorwa cyakozwe n'abawazarendo utucitirire ingabo z'u Burundi ni nkuko igikorwa cyakozwe n'ingabo z'u Burundi tutacitirira abawazarendo rero urumva uwo yakobaje ico kibazo nivyo biratahuritse kuko ubusanga zi abawazarendo bamwe bakera b'intege nke babandi bumva rukambye bakiruka bagahunga babandi bari atakindi bari bashoboye usibye kunyaga amatungo y'abene gihugu kwiba no kugira ibiki ariko abawazarendo ubu usibye ko bari ko bavyitwa muneza ku rugamba bwana journaliste bariko yanahabwa nuvuga na discipline za gisirikare usibye ko n'imyimenyerezo bien sûr ya gisirikare bakomeza kuyihabwa mu buce bwa butandukanye erega bwana journaliste mukindi bavuga ngo gusaba umwiza mugasa nimba ntihenze ko bavuga mu Kirundi nimba utagendana umwiza mugasa burya hariho imico myiza abawazarendo bariko barabura ku ngabo z'u Burundi kandi burya n'ingabo z'u Burundi ntidushobora kwemera ko abawazarendo bakora amakosa mu maso yabo ntigikunda baragorora babereka ati bimeze uku tugiye gukora operation hanaka muvuye mwivye tuba dukoze sheke nubwo dushobora kuba twirukanye umwasi mugakora andi mabi muducafuje tugomba rero gukora nimbe tugiye kuri operation niyi dukora operation bigende neza dusubira inyuma pana kujanwa na tubiri nibaze ko rero uwo munywanyi yo tahura yuko abawazarendo bariko barahinduka ushima unashima na leta yabo ubu irabashemagiza aho twararonse n'amakuru muri iyo miseze yuko President Tshisekedi aheruka kubahereza teni yarabaye impuzu za gisirikare imyambaro arabaye ibikoresho bya gisirikare umva yuko abawazarendo ubu atari bamwe bakera. Bwana Musesanguza twasubira mu kindi kiganiro tugira tubahe abantu bacu bakomeza subscribe y'abatarabikora. Bye bye.